Teddy Mazina, hari ibikorwa vyo kwerekana ibintu bitari bike biriko bikorerwa ahitwa Africa Museum i Bruxelles mu Bubiligi, aho namwe mwatumiwe kugira ngo mwerekane ibintu bijanye n'ibikorwa mwakoze mwitiriye Muzungu Tribe. Mbega ibikorwa vyanyu bizanye iki muri ivyo bikorwa biriko birabera aho? Africa Museum ni inzu yihayanishwa nka kujya dufise museum i Burundi naho basa nabayibagiwe. Africa Museum yabaye bayishinze bayubatse mu gihe cy'ubukoroni. Harimo ibintu byinshi cyane byakuwe muri Afrika, byakuwe muri Kongo cyane n'ibintu bike byagiye birava mu Burundi no mu Rwanda. Hari ivyo twitangiye, hari n'ivyo bagiye batwaye. Hariho amadokima menshi, ibintu umuntu ashobora gusoma n'amasanamu menshi yavuye iwacu. Africa Museum iriko iragerageza gusubira kuraba inyuma, kwisuzuma, kuraba amakosa yarabakoze mbere. Ihanishwa yo rikuru ririyo ryitwa Zoo Humain. Ni nka kujya kwa Musée Vivant, basubiramo ukuntu abanyaburayi kera mu gihe cy'ubukoroni bahora bazana birabura, bazana abahindi, bazana abantu bo muri Amerika kuberekana nk'abantu bameze nk'ibikoko, berekana inguge, bakerekana ingwe, bakongera bakerekana n'abantu bazima, bazana bagasubiramwo ibigwati byo muri Afrika bakaberekana nk'abantu bato, abantu bo baruta, bakaza kwereka abanyagihugu biwabo ingene abantu batangana. Ivyo bintu vyakozwe ico gihe vyaje kuraba yaramahayanishwa yabaye mu Buraya bwose, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, muri Amerika, no mu Buyapani, no muri Afrika y'Epfo. Hakira abazungu vyarabaye, bakazana abantu bakaberekana nk'ibikoko, bakavuga bataba abantu ni batoya baradukeneye, twaje kubigisha kwambara, twaje kubigisha gusenga, twaje kubigisha kwiga kubera baradukeneye. Mugabo ico gihe baba bariko naho nyene baza kubatwara amatungo ya Afrika. Iyo musée, iyo nzu yihayanishwa yateguye rero uyu mwaka ihayanishwa rinini yerekana ukuntu ivyo bintu vyakozwe n'amakosa yo yarabaye ico gihe, ukuntu vyatumye mu mitwe y'abantu b'abanyaburaya, mugabo n'abanyafrika bamwe bibaza ngo bararuta abandi. Ivyo bintu navyo nyene vyishingiye ku bushakashatsi bw'abantu b'ico gihe bagomba kwerekana ingene umwirabura n'umuntu muto hatangura inguge hagasubira umwirabura hama umuzungu. Ivyo bintu vyatanguye, niho batanguye gupima amazuru, gupima imitwe, gupima abantu ingene bangana. Vyavuyemwo ayo mahayanishwa, mugabo bice bivamwo kugabura abantu, ico bita mu Faransa racialisation, kuvuga ko abantu batangana, ko abantu batandukanye. Baranabiza no muri Afrika. Ico bansabye rero muri ubwo bushakashatsi nabimaze imyaka 2 niko ndakora kuri ayo madokima n'ayo mafoto yose yuzuye yo yerekana abantu biwacu, amafoto atarigera aboneka. Bansabye ko nozana igikorwa ciwanje nkerekana ivyo ndiko ndakora kugira ngerageze kumva no gusubira kwisuzuma no gusuzuma ukuntu twiyumvira twebwe nuko n'abazungu biyumvira. Amasanamu ndiko ndakora kugira ngo nerekane ico kibazo, ukuntu twebwe kiduteye ibibazo mu karere kiwacu, ukuntu mu karere kiwacu abantu bagiye barapfa kubera bababwiye ko batangana. Mugabo usubira nkaraba ukabona nuko no mu Burayi nko mu ntambara ya kabiri y'isi yose ingene bamaze abantu miliyoni 6 z'abayahudi babikura kuri ivyo bintu vy'amazuru nuko abantu batangana. Akazi kiwanje bansavye ko noza kuri iryo hanishwa rikuru bariko barakora, barambwira ati twereke ico ushoboye. Iyo Muzungu Tribe rero ni exposition y'amafoto ndiko ndakora nubaka ndababaza imibereho y'abazungu, nerekana n'ukuntu jewe ndabibona, n'ukuntu umuntu yo kugurura ibiganiro ico bita débat mu Gifaransa hagati y'ibibazo biri Buraya bitera, n'ukuntu bamwe bibaza ko baruta abandi, bigitera abantu bagitukana, hakiri racisme, ico bita racisme uno munsi, kibuza n'abantu no gutembera ku isi uko bashaka. Murazi ko abirabura tudashobora kuronka visa uko tubishaka, abazungu batembera isi yose uko bashaka. Byose bivaho, byose byubatswe mu mitwe y'abantu, ugasanga harabibaza ko baruta abandi, ko barusha uburenganzira. Muri make hariho isano hagati y'ivyabereye i Buraya mu kugaya abandi bantu nk'abirabure n'abandi badasa n'abazungu, mugira hagati yavyo n'ibiriko bibera mu Burundi no mu Rwanda, canke ivyabereye mu Rwanda aho usanga habaye ibibazo bikomeye hagati n'abahutu n'abatutsi. Hariho isano bifitaniye?
ingengabitekerezo yo kugabura abantu kubabwira ko batangana yavuye aho. Icyo bita racisme scientifique. Hari igihe hari ibitabo usoma ugasanga baravuga yuko umuntu umwirabura aje kumera nk'inguge, umuzungu ameze gutya na gutya. Hari ibindi bitabo biza kuvuga ko abayahudi n'abazungu atari bamwe. Hari ibindi bitabo ibikorwa cyangwa ubwicanyi bwakozwe nko muri Namibia imbere y'intambara y'isi yose ya kabiri, imbere yuko baje kwica abayahudi. Ivyo bintu bagiye barapimana amazuru bonyene hagati yabo, mbere baciye baza muri Afrika barabidushiramo. Nivyo vyatumye abantu nuna munsi bibaza ko atari bamwe. Abantu bari wasanga basangiye n'imiryango, mugabo umwe agasikara avuga ati je ndiki uyu ni kiriya, bigateba bikavamo ati jewe ujya mbwiza kumwica canke mbwiza hoja bujya bwoko bundi kugira mbeho. Byose birafatanye usubiye kuraba uravye kahise ukraba icyo bita racisme scientifique, aho yagira agenda, aho yagira aca, yagira akoresha les mêmes mécanismes zavuyemo ibyo bita uno munsi genocide, haba iburaya, haba muri Namibia ariho byatanguriye, haba ingene bagiye muri Kenya ibyo bagiriye aba Mau Mau, haba ibyaciye bibi wacu, byose birafise isano, birafise aho biva. Biza abashakashatsi n'abantu biga kahise, mugabo jewe nza kunganira ko babinsabye mugana nsanze ndabikorera ko kugira numve n'ingene twe twama turahunga, n'ingene twama abantu bataha bakamara imyaka 10 bakasubira bagakinagira bakava biruka, ugasanga hama ibihumbi amajana mu gihugu kimwe n'ikindi birirwa baragenda baja Tanzania, baja mu Burundi, baja muri Kongo. Niho nabikuye nibaza ndi ibintu byagiye biravahe, suri inyuma nja kuraba, mugabo mazi imyaka mikeya niko ndasoma ibitabo, muri bitabo ndaba amafilme, mugabo je nkorera ku masanamu, niko kazi kiwanje, ntabwo ndi mu universitaire ubugenegene niko ndabibona. None icizere umuntu yogira civyova muri iryo hayanishwa coba ikihe? Ivyo bikorwa bizofasha iki? Icyo bishobora gufasha iwacu nuko umuntu araba akamenya iyi ngorane zaje ziva. Umuntu atibaza ngo ibintu byaramyeho, ni ibintu bakoze, ni ibintu bubatse hama bitabija mu mitwe y'abantu. Niko umuntu ashobora kwibohora nawe nyene mu bantu babaye icyo bita no munsi aba extremist, bakabaheza ngo bakibaza nguriya CJ nguriya cyo kimwe yasubira inyuma yaraba generation zibiri zitagasanga baranavukana. None ivyo bikorwa mbega bihagarara aho nyene canke hari ivyo mutegekanya gukora inyuma y'iryo hayanishwa ririko rirabera mu Bubiligi uno munsi? Oya, ni intango, turiko turategura irindi hayanishwa rizokurikira mu mwaka uza, nibaza ko tuzoba turi mu karere. Bigenze neza turashaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda, turashaka kujya muri Senegal, muri Ghana. Ni ibintu twateguye kugira bishobore kugenda birabandanya bitembera. Dukorana n'abantu batari bake, mugabo birimwo hari hayanishwa, mugabo iruhari hayanishwa hari ico bita za débat, ibiganiro biba, dutumira abanditsi b'ibitabo, abantu bazwi, abantu twiteguriye bazoza kudufasha bo mu bihugu bya Senegal basanzwe bazi n'abantu bose, mugabo ibyo tubimenyesha hageze kugira abantu bashobore kuza, kugira abantu bandika ibitabo kuri ibyo bintu, baba nk'abigisha bo mu university basanzwe bazwi ku isi yose, bigisha muri Amerika, bashobora kuza abirabura abanyafrika bakaja hamwe bakiyumvira, bakaraba ukuntu bashobora kungurana ubwenge kugira dushobore kubaho neza, dutegure kazoza y'abana ejo, tutagenda mu mwijima, tutugaranye mu byo abakoroni basize batwigishije mu mutwe, mugabo naho nyene tubana neza n'abana babo, kubera abana babo sibo badukolonije.